Twashaka gushimira kino gikorwa mwaje kurangurira hano, tukaba tunezerewe cyane kumbure mwari kugenda mu zindi ntara, ariko bashaka abari hano banyize amashi, tukomera amashi uno mu misefe bo washimye kurangurira kino gikorwa hano mwarakiza. Banyakubahwa abatumire bahire, sinashaka kubarandira ryari ijambo ry'ikaze. Umwanya wose uza kumara hano abahinga icyo baza gusigurira raporo y'ivyakozwe mu mwaka mu 2021, tumitege dutega amatwi batubwire, kandi tubizeye ko tugashima n'ingene umuseve wakoze muri uwo mwaka ugiye kuraba intara wakoreyemo nk'iyeze za Bururi canke Muramvya canke Muyinga na Kirundo na Mwaro, mu bikorwa bakoze vy'iteka, kandi tugashima ko uno mugwi uri kuranwanisha abenegihugu. Ubu ukabona yuko ibintu vy'ubwoko biriko birata ikibanza muri cacu. Nagomba tukomera amashi kuko ibintu uri kurakora ibintu bikomeye cyane rwose. Mu kurangiza nashaka gushimira umuntu wese yitavye buno butumire, shimira na uno mugwi umwanya tuza kumarana amasaha muri kino kibanza cyiza, tuze kuhakura ibintu vyubaka imitima yacu, vyubaka n'igihugu cacu, vyubaka n'abandi bantu b'ababanyi canke inshuti n'abagenzi. Inzego z'umutekano aho twakoreye hose bagumye baduherekeza, abemeye Imana bagumye badushigikira. Aya mashirahamwe atandukanye yana dusanga ku rubuga CNDH, CENI, sécurité, concernant sécurité, imigambwe, abari mu n'amashinga amateka, ari mu n'amankebuza amateka, nta bantu twovuga tuti ntibakurikiranye ibyo turiko turarambura. Ngeze ngaha ariko aya matariki yo kuza Ingozi, yo kuja mu Cibitoke, yo kuja mu Bubanza, yo kuja mu Ruyigi, yo kuja mu Cankuzo, yo kuja mu Rutana, yo kuja mu Kayanza, twaramaze kuyapfundika. Abaturuka muri izo ntara bagenda bayatahanye, ntihenze n'amakete yandikiwe babona matari umengo twaje twayaduganye. Mugenda muyatahanye kuko uyu mwaka uzogira ibikorwa bidasanzwe. Uyu mwaka tuzosohora icegeranyo ca mbere cyitwa raporo finale muri manda ya mbere y'iyi komisiyo turongowe. Ibibazo bishika kuri 4 twagira ngo twumvikane metodologi twobikorerako kugira ngo dushobore kunyanditsa. Icya mbere ikijanye na commémoration ni ya 29 avril 1972, muga tuzogira 29 avril 2022. Iyi mufasa azoba haciye imyaka 50 ibitwisiho nyabwoko bibaye. Yogenda gute? Ikibazo tubajijwe twese. Hagacaba ikibazo cya kabiri kijanye n'ibyo bavuze bamwe tuvuga cyitwa reparation sana sana, mucyumvira ko ico genda gute cyo fata intumbero iyi. Hagacaba ikibazo kijanye n'ikigongwe. Ikigongwe bababwiye ari utanga ari usaba ikigongwe n'ubitanga. Ikigongwe mucyumvira ko iki mu gihe n'iki turimo bivanye n'ibitwashikirije. Hanyuma hagacaba icyo twita reconciliation, kunywana gusubiza hamwe. Ikibazo rero ko ari bine murabibona. Methodology twari twiyumviriye bwa mbere ko twogikora mu migwi, hanyuma turiyumvira tuti tureke abantu bagira icyo bashikirije tuze turandika. Muri iyo ntuze ya zibiri turi muri demokarasi,
bashaka tubabaze mutange intumbero mbona yotubera nziza twese kugira ngo hashobore kuvuga benshi bashoboka kandi dushobore kunyarutsa brainstorming natwe cyo twiyumviriye abandi ni abiwa ariyo babiri rero tuje ku muriri ariko rero mu kuvuga twirinde kuvuga mu kigango tuvuge mu mvugo ikigo urakoze ni ukuvuga imvugo itomboye byogenda gute mubibona gute byogenda gute bwoko bw'iki nashaka gusubira kwatsa ibibazo mukicara tuje tunyarutse ni ukuvuga ngaha ofisi yashikiriza aduze urutoke avuge umuntu ariko ariyumvira akavuga ati iyi commemoration ya Novene Fabrice kujya mu kibajije akongera kandi akamatanya n'itegeko rya leta decret loi yashaka kuza atumuma mugari tuzawuzuzira akavuga ati iyi commémoration il est mon facteur réparateur chez les victimes. Il m'a facteur réparateur. Il est très important. Hamiki nacho akabati iyo commémoration iteza kuba mu gihugu cyose. Ça demande des moyens, ça demande une organisation. Bisaba ibintu byinshi. Ubindikije byose ukabishira hamwe uko umuntu ayifuza agashiramo n'ibintu bya reconciliation byose hamwe arabona neza yuko byogenda neza ari leta ibyorganije. Icya kabiri dusanze ko ari leta yo byorganiza ifo yuko itabifise igiti ari nacyo bituma je mbona yuko sinzi ko twovyita recommandation propre na recommandation we mwari mwatanze igihe mwaja munuze mu nama nshinga mateka hari ama recommandation mwatanze muri leta tuti rero ko dusanze iyi commémoration ya Novene Fabrice kwa ntushaka kugenda kugisa vers le mois de mai uzosanga umunsi mukuru w'abakozi uzogenda muri juin uzosanga umunsi mukuru wa patriotisme uzogenda muze muri juillet etc uhasanga indi misi mikuru etc ugasanga rero ubigeze uvuze uti ngo twebwe ko muri qualification nibyo habaye genocide y'abahutu mugabo crime contre l'humanité zakorewe abahutu abatutsi n'abatwa kandi byose byabaye à partir du 29 avril ugaburutse ukagira ukabalansa usanga la date indiquée ari le 29 avril turazi ibyabaye muri 65 avec les députés autour turazi ibyabaye muri 93 turazi ibindi byose byabaye mugabo le 29 avril iragaruka ikasura kandi ikagaruka kwa hariho n'abandi bazokubwira ati burya muri 93 burya muri 88 origine umwizi wabyo ni muri avril urumva yuko ari itariki iguma igaruka jewe rero amona nkavuga ntagarara kuri le 29 avril icyakabiri byogenda neza gute mu gihugu cyose kubera gufata ikintu hagati na hagati ati nuze techniquement la sévère yaravyemeje muri yo organisati na en collaboration avec le parlement nayo yaravyemeje mugabo leta iguma ari leta n'ingufu zayo zose ari ikintu kitegerezwa gukorwa mu gihugu cyose kandi nkuko abatari baki bavuze ati ça doit être une commémoration qui ne vient pas heurter les cœurs d'une communauté contre une autre et car les communautés tegerezwa kunwana habona rero jewe yuko hoba nk'ikintu cya recommandation harasigaye amezi abiri ushatse mvuga 3 février mars avril 3 ni menshi reka rero amategeko yo kugira ngo habe basavuze c'est une question de volonté politique umuntu avuze ati nimubigire kugira ngo ntibibascule muri 2023 kubera biteze bose dosanga hari ibindi bintu biguma bigaruka bikazobascula muri 2023 kuko nga muri 2022 29 avril nkabona rero yuko ma suggestion
ari yuko byoba bigakorwa na leta. Hama rero leta irashobora kwiyakuya sur différentes commissions. On a une commission ashika, des commissions spécialisées na severe zirimo ni zishika indwi zirashobora ito ziterere zigafasha leta. Hanyuma ce n'est pas évident ko muzeyi ijambo riza kugaruka burya kuri kijya ca réparation. Turafise des expériences zahari hagiye haraba amahonyabwoko ari mu Budagi, ari za nduze za Asia, za Cambodia n'ahandi. Burya igikuru nibyo no gusubizwa mugabo igikuru nugusanasana imitima y'abakozwe ko nuze kuri iryo honyabwoko. Aricyo bituma jewe nobanza cyane kuri une réflexion approfondie kuri les réparations morales. Mwebwe mwungure ni mubizi twebwe ari abantu twebwe turabibona, turabyumva, turagira iki, turabisa amacuti, turabisa abavukanye n'abandi. Kuva habaye qualification des événements de 72 que c'était un génocide des Hutus, crime contre l'humanité des Hutus, Tutsi et toi. Hari abantu benshi biruhukije baravuga ati twari twararushe byari byaratevye, mugabo abandi bakavuga ati ntaco kaduma byatevye, mugabo bije kuduhanagura amarira bije kudufasha. Nkabona rero yuko réparation morale ari ikintu gikomeye dutegerezwa kubandanya twaprofondisa dans la réflexion kubera biriho bikenewe tuzoza tubibabwire mwakoze. Murakoze. Nitwa Celestin wanaserukiye umugambi PL. Ku kibazo cya commemorasiyo najya shigikire intumbero yatanzwe na Honorable Felicien hamwe na Mutabazi Bahejeje kivuga yuko leta imaze kwemeza ibyavuye na Nshimati ariyo yofata intumbero y'ingene ubanza guca kugenda gucereka reparation kuko dusabye kunyarutsa no biha inzira zibiri aho bigaragara nko mu maresi bajya bivuga bati hari aho usanga ibintu byagiye mu murango ibintu bibona saa kumi n'ebyiri na bibiri n'umugwejejwe kugira ngo ibigaragara ko byatwaye bakiri byosubizwa hanyuma bitazabikoze leta avec les partenaires nabo bagaca bibanda kuri réparation morale. Iki ca pardon proshikira yuko umuntu yashikije ati hoba liste nominative y'ababikorewe mugabo hakaba liste nominative aussi y'ababikoze kugira ngo abo babikoze niho havamo mbaye uwabikoze ati bongera basabike kugira basanze bakiriye kuko icyo gihe mbere byoca biva ko bifata l'étrisme kuko responsabilité individuelle en matière de vie bamaze gusaba ikigongwe niho babaye consideration murakoze kumujambo twabikoresha mu mediatrice amakaba naserukiye conseil national pour l'aider à la réconciliation. Jewe shaka kuvuga kuri izo kwezine nazimviriye ko cyane ngo numenga kugira ngo bigende neza uko ari zine zose ngo numenga hoboneka groupe zibiri no kuvuga ababikoze n'ababikorewe omwe hakaboneka n'umuntu mu babikoze kuko icyo twabonye mu matomo yabo twabona tubona ababikorewe ababibonye mugabo ngo numenga hoboneka n'umuntu umwe yabikoze akavuga ati jewe nje gusaba ikigongo kugira ngo bigende neza urumva réconciliation iba ku ruhande kuko réconcilier abantu babiri haba hariho uwataze n'ubundi uvuga pardon hamukuba réconcilier je mbona ari ibyo muboneka ko izo mpande zibiri ababikoze n'ababikorewe bose kugira ngo izo kwezi neza zose zigende neza murakoze kujyana tubona turasubire hanyuma kandi nasaba ijambo ariko mumenye ngo ndashimira cyane igikorwa cya Sever umwanya w'abantu barakira cyane kuzamenye bakuru rero nariko mvuga nti ndashimye igikorwa Sever irakora donc yashoboye ko tuvuga aho abandi bari bananiwe turashima cyane hanyuma
tujyanye n'ibyo bintu ariko muravuga bine ikijyanye na commemoration mu bisanzwe cyari ikintu cyari kugira akamaro cyane ko bari bavuze yuko imyaka 50 ishize cyarakozwe kandi tukaba tugira imana yuko bari bashoboye kukarikira ko babaye jenoside simoni igituma leta muri iyo mezi atatu cyangwa ane asigaye ibonanirwa gushyiraho iryo tegeko kugira ngo abantu kuko hari wabivuze yuko ari isanse ya reparation abakozwe benshi bari impukije batirashi babonye rero leta iciye iryo tegeko irishyira hanyuma bagaca boganiza iyo commemoration ni ukuri byofasha abantu. Ikigira kabiri sur le pardon jewe nari mfise imyaka nari mu w'indwi hanyuma nkaca mbona ibintu byose byagiye birakurikirana byavuye kuri la mauvaise gestion y'iyi crise ya 72 icyo gihe rero nk'uko nawe ko barashoboye kubikurikirana bari bakwiye kugishyiramo kugira ngo iryo tegeko rihabe hanyuma kugira ngo ntazosubire kuba ibindi bintu kandi avec le pardon kenshi ugasaba ikigongwe ari uko icyaha cyamwagiye none umuntu aza gusaba pardon sinon parce qu'on a souvent parlé de la justice indaziba yamucira ikibanza kugira ngo aze gusaba ikigongwe donc ndabumva kwamenye gusaba ikigongwe atamushira urubanza sinzi ko azohaguruka kugenda asaba ikigongwe atamuntu yamwagiye icyo ni ikintu gikomeye cyane. Concernant la réparation navuga ko n'ishyirahamwe ry'abavere bakozwe ko n'ibintu byose il y a les veuves de 72 donc toutes les années muri association yacu turimo twaba turiko turayaga bavuga ati none ko muri octobre barakora commémoration kuki batibuka kandi abantu les victimes kwari abasigaye umva rero kuko leta nayo itwiyumvira yuko la réparation nayo nyene ikenewe gusa muri ibihe turimo découragé bamwe babikoze hari abagira ngo qui va réparer qui comme le génocide yagirizwa leta kuko leta niyo yari ifise abasigaye yari ifise iyo miduga yari iya leta kuko leta yiyumvira ngo réparer kugira réparation kuri abo bantu bakiriho nk'ubu nashaka kubabwira l'exemple de la veuve d'Imana Ignace aheruka gupfa muri iyi minsi était de 1965 ariko arabura iwe muga rero hasigaye abana biwe none n'abatagize badashyize iyo tegeko ryerekana iyo jenoside hama abantu badahanwa kugira ngo babere modeli n'abari inyuma biyumvira ibyo bintu bazoza biragaruka murakoze. Burya initiative ubwa mbere na mbere ni executive kuko executive niwe gestionnaire de toutes les institutions nubwo baba bagoye independance des institutions kurya sivyo kuko le parlement no budget tuyihabwa natwe tuyihabwa na executive urumva rero executive ni ivize byose kuko niyo igera ikigega cya leta la commémoration implique nécessairement un certain budget ni ukuvuga ko executive niyo yobikora hanyuma izindi nzego kumbure zotanga aviye consideration zigahanura ukucanye zigakontribuwa ukucanye kuriya mugabo rero premier ni ya executive c'est-à-dire le président de la République en premier lieu hanyuma son équipe ministérielle en deuxième lieu babikoze rero abasigaye tweza tugashigikira murakoze.